Mwiriwe na kaze mwebwe mwese muri kumurumviriza ibiganiro by'iradio Kazoza FM kuri no mwanya kiganiro KU.ZÍKO. Ikiganiro KU.ZÍKO akaba ari ikiganiro dukurikirana iminsi yose katuganira kuvyerekeye imico nakaranga mu Burundi. Mbega mutiganiro KU.ZÍKO catangwe ryari gaciye indwi tuganira kuvyerekeye imico nakaranga mu Burundi iminsi yose kuva igihe c'isaha 1:30 z'ijoro kuri Kazoza FM. Kuri micro ya Mari jewe Diogene Rukundo no musi naho wenga bw'ivyuma dufise Raja Tunga. Iganiro KU.ZÍKO rero mukaba mukurikirana iminsi yose kuva igihe c'isaha 1:30 z'ijoro. Kuri radio Kazoza FM ijwi iryo kugwiza umwimbe ku munsi tuba dufise abatumire batandukanye. Kuri no munsi wa kabiri dufise umutumire akaba yitwa Gérard Ndikubwayo akaba akora muri VAB visage ni visage artistique du Burundi. Mwiriwe neza murakomeye. Yego turakomeye. Natwebwe turakomeye. Ego kaze mkiganiro KU.ZÍKO. Murakoze cyane. Kaze kandi cyane muri studio za Kazoza FM ijuje kugwiza umwimbo. Cyane gose murakoze kandi. Ego none mbega akabazo kambere twohera ko no musi mwashoye kugwiza umwimbo. Byo twabonye byagenze neza turabishima. Ego. Uko biri kose ndukuri birashimishe turabishikenguruka. Ego cyane ego. Ko ariko baratwumviriza rero kaze kandi mkiganiro KU.ZÍKO hama tubamenyesha ko turi kumwe n'umutumire yitwa Gérard Ndikubwayo benshi akaba mutanzira Mutama Gérard. Ako karimbo muri ko murumva niwe yakanditse, niwe yakaririmbye, niwe yagakoze. Nibyo? Yego nibyo. Rero mbega ko bariko baratwumviriza reka tubanze tuhakanye gatonya bumviriza ako karirimbo bumviriza uburyohe bwako hama cya twinjira indani utubwire ninde Gérard Ndikubwayo. Cyane gose. Gérard Ndikubwayo kubatamuzi bariko barumviriza radio Kazoza FM ninde mu muziki mu Burundi afise ikibanza ikihe afise indirimbo zimeze gute twibwire tukumenye. Ego cyane kuko mwabivuze nitwa Ndikubwayo Gérard. Hanyuma abakiri bato munyita Mutama kandi aryakira neza. Ico ndi rero bwa mbere ndi Murundi. Hanyuma warona ko mpumuye imyaka simike eka no kurimba kandi imyaka simike nabo nyene ko nabitanguye kera cyane ngiri mutoyi imyaka nkaya bamwebwe ko natanguye ndabikunda kuva mu nzu muryango hanyuma kuva no mu ishuri kanaho amashuri ndahereje nabanaje ndirimba abyo ndashobora kubwira ko nko mu 1977 igihe ico gihe niho abari bageze ubushikiranganje bw'imico kama gwaciye buje kwabwo kuva kera bwari buri hamwe na ministeri y'indero. Hanyuma rero narakunda kugenda kuramukanya kuraba abakozi bakora kuko nakunda umuziki. Barampaye n'ikiraka ndabita ikiraka akazi gake ko kwandika imvino z'ikirundi kuzishira ku manota ko nasanzwe ndabizeko. None amanota mwayize hehe mwamenye gute? Amanota kera rero cyo kimwe n'ubu mu ishuri mashuri ya leta yo programme yo kwigisha umuziki. Ibyo rero twari tubize buhoro mugabo jewe naranse n'amahiko yo kubana n'abantu b'abakoreya bariko baza kugira ibintu bya mouvement d'ensemble.
hanyuma mpora ndabibona bajya bakina bene ntare sinzi ko murabona hari iminsi mikuru baragira ibindi nkabya nyene hanyuma barakunda kubatumira ku minsi mikuru kamara nk'amezi nkangaje twarmanye amezi 8 ariko banyigisha mubana isanzwe kwandikamo nari nkeneye kumenya inzira cyarumoni guhinyanyura no kwandika indirimbo nyene kwikira amategeko hanyuma rero mco gihe no genda mu ntose muri ministeri baramaka akazi gatoye turavyandika niho namenyeye twabacanje wa misi turamenya nabajya na musenyeri gestion twanakwanye twicarane ku ntebe kumedeko urumva rero nivyakera erega uno munsi dufise umutumire rero ebana umutumire atavyorosha none ga Mutama Gérard uvuze uti watamwe kurimba kera twogereranya hace nk'imyaka ingahe umaze nk'imyaka ingahe mu muziki reka tuvuge yuko indirimbo nagiye mu nze mu higanwa ryo kuririmba kuko ico gihe nakora nyene muri nagiye bari bamako kazi hari muri ministeri ya culture barateguye ihiganwa rya mbere ryo kuririmba ministeri yategura hari mu 1977 ico gihe nari ntuze muri juri ndari ntuze mu membre wa juri ico gihe ariko bacanje wa misi abitaba yandirimba y'ukuri radio gabuko kanje keza nakunze hanyuma ntuze yo mwaka ukurikirana nagenda cyengenda guhiganwa rero 78 mwaka ukurikira kandi narusi kibanza cya kabiri urumva ko bisawa cyane byarashimisha kuko rwa mbere ndabijamwo hari abarimvye bakomakomeye ariko urumva narusi ko kibanza cya kabiri turakeneye kumenya muri ico gihe kugira mutanga amanota ku ndirimbo mwarabiki kuko urumva ubu turaronka indirimbo nyinshi ziririmbye kubinga butandukanye kunukuntu ubu ico gihe mwarabiki mwarabukuntu yanditswe mwarabukuntu mwaramakoro mwarabiki oya ntitwara amakoro twara bacane cyane indirimbo mbere ntuzeye mbega no vuga ngo kwifise originality singe no vuga mu kirundi ifise akantu kayo isangije ikagira amajambo meza kandi ikagira n'umuziki mwiza n'amajambo mwarayara ya cyane amajambo no kuvuga inyandiko ururimbo kuntu rwanditse na teme yakoresheje donc cyumviro nyamukuru yashatse kugira mu ndirimbo twarabirabego ego aka karimbo tuko turumviriza kitwa ni mubarira ego na karimbo kawe ego mugabo si wakanditse canke ndakandi indirimbo jewe indirimbo ari indirimbo nkunda gufata nakora nko mu bitito mugabo ngacandayiha mbega novuga ngo ngacandayiha forme ikintu cya moderne birangora kuvuga mu kirundi ngene bivuga ko ari ibintu amajambo udashobora gutora ntuzengera ushobora umuziki wobugezweho umuziki nkayandika kumva nanavyuze kwandika bakora bari banyigisha ibitari bikimuzeke byo kwandika nkayiha intanguriro nkayiha umutumba nkongera kandi nkayiha ni kwisubiza mu conclusion sa conclusion ivyo rero nivyo bihande bitatu bikomeye cyane mu kurandika indirimbo tuyumviriza amasegonda 30 ucuye dusigurira gato ego nakibazo udusigurira ukaririmba nkuko nakubwiye ndimo nafatiye ku gitito umuryango yo muri amasaha abantu benshi bari kuziko bakaganira bakavuga ibitito byo twiforgoto hagati aho ikiganiro cacu citwa kuziko kandi kandi amasaha yo kumugoroba ya masaha bari kuziko hanyuma bari kuziko rero nyuma rero ntuze cyo gitito rero cyari muri byinshi batubwira abavyeyi rero urumva ni numugani uvuga barakandi cyose mu kirundi barakunda kuvuga ngo gwankuru hagati ya inabukwe n'umukazana niyo nkuru yose nihagaze ariko rero urumva yari umugabo kera mu kugenda koresha mwebwe abantu mukababona kera
yari imiryango ishima hagati yayo hanyuma rero nk'umuryango wacu ushimye uwanyu bacagenda kuzana umugore bakamuzana mu gihe batabona hanyuma rero uwo muhungu ngo bamuzane umugore mubi hanyuma rero nabo ko atangwa gushavura mutuka muryagumba avuga ko ni ngo asana igihuna no mu ndimbo birimo rero ico gihero akuma mu ryagumba nyamu bamanyene nyamu fasoni yaragize ingorane bikamubabaza agiye gusenya mu ishamba kurondera inkwi aho aguma ariko aridongo wacaze kinyoni muri cyandi nzija masalamu twageze urashobora ko ikinyoni ngene cyaje kikamuhindura acahinduka yabaye mwiza rero inabukwe ntiyashikwa ku mamubazo ngo yo kwibwo bwiza mugabo nta kinyoni cyamubujije tugahirahira ugacira amata hasi uzobona ingorane zohura n'ivyago mu nyuma rero bamaze kuvyara umwana wa mbere yamubaza amubanye na ko umwana aguma ati bazanyo kiya kwibwo bwiza wanse naho ndiremfu wa mbere arapfa wa kabiri wa gatatu wa kane hanyuma byaro umuhungu yitwa Mubarira aramwitegereza urahongera asa nawe urumva naje ndi mwiza urakoze cyane hanyuma rero aramwitegereza ati jewe ndabivuga byose bihereveze cya kinyoni gigisho gishaka hama baratumira ku miryango yabo bose umugabo n'umugore bacatangura kubivuga ariko arabivuga ari atangura kunyika cya kinyoni cyakigira reaction hanyuma mugabo rero mu guhera bihera neza haciha aho nyene yanyiki hagiri hazi igiti n'umundi ko bihera nivyo navuze mu ncambake ko nibirebire ega biraryoshe ahubwo biraryoshe nuko tutararangiza ikiganiro tuzobatumira kandi dushobore gutita mu kiganiro kuziko ko aya masaha n'amasaha yavyo hama abantu bashobore kuramvya bicare ku mukeka imuhiri wabo barindire ko inkonisha kuziko dushobore gutita mwateguye no mukuza nta kibazo none mubuze muti twararaba amajambo kuntu yandikwa kera mu gutanga amanota none nka wewe umuntu amaze imyaka myinshi 77 wari mu bacagura indirimbo nziza mu mahiganwa yiwe kuririmba kuva mu 77 uvuga uti mu byo twaraba harimo cyane ku indirimbo yanditse none kugira ngo bariko baratwumviriza hamwe kuko menshi baridoga harabamaze kubona bidoga ko kumbuga ngurukana bumenyi ngo baririmbye bamwe simvuze bose ngo hari ngo vyuka mu gatondo ngo gacagena ku mugoroba akaba yasohoye indirimbo ngo atate na kimwe yanditse abandi nabo bati barafata umwanya wo kwandika mugabo ntibishobora kujya nka kera hama ugasanga abandi bantu badukurira bafise mu myaka 30 gutyo barumviriza indirimbo z'ubu yego mugabo baracumviriza indirimbo za kera cane ziracabakorako none kugira ngo tubimenye twebwe kuri uno munsi uri hejuru itariki 19 mwebwe muvuga mutubwira ko hasabye iki ni ze ntambwe umuntu tegerezwa gucako kugira ngo yandike ururimbo rumeze neza wiza ruryoho tutaraja muri studio tutaraja kurusohora waje kibazo ciza cyane ubwa mbere kandi bivuge mu cikubiri ubwa mbere urumva ko ushobora gusohora ururimbo cyo mwamenya nuko ururimbo ari buryo bwo gutanga ubutumwa nk'ubundi rero gutanga ubutumwa nk'ujya umuntu yandika ikete cyangwa ategura nk'ijambo ryo kuvuga ku munsi mukuru cyangwa ku munsi w'idisikuru yo muri leta rero kugira ngo rero ushobore gutegura disikuru yawe neza ikete wajyandika neza ubwiza ubwa mbere hoho kuba ufise ubumenyi ubwene wandika twiza kugira ubumenyi bwira wandika abantu benshi babibaza yuko ngo umuntu ngo afite ingabirano ngo yikuririmba ngo yabikwiye abandi babikwiye kuko umuziki ni ingabirano n'ivyo mugabo harimo na science ivyo rero ahashaka kuvuga yuko kugira umuntu ashobora kwandika indirimbo zimeze neza bwiza kuba yarize muziki kuvyiga rero biri kubiri hariho kuba waravyize mu ishuri canke ukaba waravyize mu kumviriza ukabangura ugutwi neza ukumviriza ibyo bita muziki classique bajya bakengene bandika sindi kurabona urumviriza neza sindi ko musenga mu mashengero y'abakizwa oya ariko mugabo horomba mwirado mafite nirado z'indimbo zose ryoshe bajya abantu barantangaza ukuntu usanga benshi batagiye mu mashuri ngo gasanga barandika neza hamwe n'abaje ibanga ry'abambare yuko bumviriza cyane afata kanya kitona kumviriza indirimbo urumva rero biri kwiga hari kwiga kujya mu ishuri cyangwa kukoresha ugutwi cyangwa mbere muri iyi minsi rero hariho ubuhinga ngurukana bumenyi bagenda kuri internet hari nk'umuhungu mbega bashaka hari umuhungu nabonye azi kwandika neza cyane rwose byinshi yabize kuri internet bitwa ni magic ni
kuri mari n'umuhungu yandika neza cyane gusa arondera arakora kabisa yaranejeje urumva rero nivyo hanje cyambere byo kwa kabiri ni kwandika ukaraba ahuri ni kumvuga environment wewe ugambira ahuri icuze neza hanyuma ukandi ukavuga bikuru ukaraba nabo wandikira baribo kugira ngo rero abantu bwira bamenye ivyo bikuravuga haje urimbo suyisa amajambo arimo gusa na melody yonyene nyine afite nzo gutanga hajyanye rero kugira umuntu ashobora rero gusondira imbyohira abantu abari muri abantu nyene babimenyereye bayize ko ntushobora gukunda ikintu utazi bakagira iyo ndirimbo kayitondera karaba yuko yaho bantu yandikira bayumva bayitahura kuko naho bavuga bati ivyo kudandaza indirimbo hanze zitwagwa naho nyene bazumva indirimbo z'ikintu izo twagwa hanze n'abarundi bari hanze ni bacha bazumvise abandi bakazibakundisha nivyo rero bibiri ubwa mbere kuba waravyize ubwa kabiri ukavugira uraba mu kwandika indirimbo ahuri ingene ushobora kubonga abantu bandikira bari yego nivyo niko ndavyumvira jewe ego muti nukumenya ubutumwa nshaka gutanga muri no ndirimbo yanje ndabuhande maze kumenya ubuha cumenya uburyo bwandikamwe ego ko ntibandika indirimbo yandikira wewe uyandikira abandi benshi niho bagira ikosa none nk'indirimbo nawe tukotumviriza yitwa gute yitwa kiramama kiramuvyeyi indirimbo ukeze umuvyeyi yavyaye nayo nyene wayanditse kwe mu gitito cyane iyo ni ntuze nayanditse yose ni ijana kujana na indirimbo yiwanje yego muri benshi muri kumara kurikirana iganiro kuziko cuno munsi rero mwebwe ndiko ndabwira mwebwe muri kumara twumviriza ubuna aho muri mwumvirije ibyo twayaze na Mutama Gérard tutaranaheza turacabandanya ariko kubera ko twagize amahigo tukamuronka turabahaye rero akaryo mushoboye kutwakura ngo mutubaze canke mu mubaze atubwire byinshi ku vyerekeye umuziki tuko turaganira ku vyerekeye kungene intambwe zisabwa canke ukungene umuririmbyi yo kwandika ururimbo gwiza ruhinyanywe rumeze neza rero murashobora kutwandikira ka message gasanzwe canke kuri WhatsApp canke mukaduhamagara bisanzwe canke kuri WhatsApp inimero nayo ni 72 23 72 23 72 23 72 23 ntiwitinye rero twandikira uganire na Mutama wacu muri kano kanya natwaze twumviza akaririmbo aha macaka dusigurira sangwe girizigiro umugisha sangwe gira umugiro umuryango Radio Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwembu 103 n'ibice bitatu ikiganiro ni kuziko ni ikiganiro tuganira ivyerekeye imico n'akaranga mu Burundi tuko turaganira ku vyerekeye indirimbo mbega umuntu yo kwandika mbega umuririmbyi yo kwandika ururirimbo ruryohoye gute ni gute umuririmbyi yoshobora kwandika ururirimbo ruryohoye tufise umutumire wo muri visage artistique du Burundi yitwa Gérard Ndikubwaye menshi ngo akaba mutazira Mutama Gérard akaba ari we yanditse turimbo twinshi turyoshe harimo mubarira karimbo jewe cyane nkunda cyane rero akatuganira ukungene wewe abona canke yibaza kungene intambwe zodufasha kugira ngo umuririmbyi yandike ururirimbo rumeze neza mbega ngire ko ndababaza mbega ni bibi kuko hari abantu bafise ingabiro no kuririmba ariko badafise ingabiro no kwandika mbega byo bari bibi kwandikisha ururirimbo ku muntu hamuka ruririmba wewe nkawe kwera ubuzi kwandika je nanje nkuru usanga nzi kuririmba gashiyandika ururirimbo hamaca ndagwakira zikagoma ari ziwa ururirimbo rukarugi wacu turi babiri mbega birakunda biremewe oya urumva ntse naje washaka kera sinashaka kuririmba bikaba nashaka kwandika gusa indirimbo kugira ngo abandi baririmba mbere indirimbo nyinshi za Perse mporangira nta ndimo sinkunda kuziririmba nkunda kuziririmba ivyo rero byo kwandika byo kugira uko uvuga ikibazo gikomeye cyane gose kenshi ngahe ni wacu umengo muri imvyi yandika indirimbo akayaranga akaca gisura kuri oya ubisanzwe bya professionalisme navuga ucyonye nyamwuga nyene usanga ari abantu bandika hakaba abandi bagira amakomzo bagahinyanyura hakaba n'abandi rero babiririmba hakaba n'abandi bazimenyekanisha iyo niyo professionalisme n'ivyo byiza rero ivyo urumva ivyo kuvuga ni vyiza cyane gose ahubwo niho usanga mbere ururimbo rufite touche nziza ugasanga wagwakozwe n'abantu benshi ugasanga rurimo ivyumviro byinshi cyane gose
nizere ko abantu benshi ariko baratwumviriza ariko barabitahura uti nta kibi kirimo cyuko umuntu yandikisha ururimbo ku wundi muntu oya nivyo vyinshi vyiza cyane gose none nyamba atari banga hari turirimbo twaba twaramenyekanye cyane muri ico gihe mu myaka ya 60 70 80 twanditswe na mwebwe hama mukaduhereza abandi bakaturirimba nyamba atari banga oya hariho ntuze indirimbo cyane cyane publicité nizo natanze nyinshi cyane gose ndimbo tujyame musegetera umuti w'ikimbo ntubayumva nari mu ndirimbo ndayizi cyane tuganye malaria tuyituze musegetera umuti w'ikimbo njye nimbo yuwange ndimbo nari mu za PNCR ndimbo cyangwa kishibora hari indirimbo cyangwa 60 zirenga nagize publicité nyinshi wanditse gusa kuva 93 ndirimba gushika n'ubu rumba nizo publicité ngira benshi ntavyo bazi mugabo iyo ntuze mucyo ntarashoboye kugira ngo ibintu intagize byinshi kuko nagize amapublicité n'ibintu kurimba kuri scene cyo ntagize mugabo ndimo za publicité nagize nyinshi gose nta ndirimbo wowe warandikiye ka canjo canke na canjo yari yandikira oya ntuze canjo cyo gihe nitwa kijya gihe nagize album ya mbere mu 1989 hanyuma naragize ibintu by'ingorane gato so indirimbo za mbere bakamva gakunda bakajyana ibyiza biraryoshe hanyuma ngenda kugira gutegura concert ye kugira concert ngenda nk'uje nyene umuntu wagenda mu ishamba atazi agace netazi nagiye mu bintu rero ntamenyereye cyane nta bintu by'amapi narishoboye kugira hanyuma mbonye bisa n'ibimpomeje ndabivamo ntagenda kuza publicité rero icyo gihe ntuze rero bacanje bamuswarahura twaganira iby'imiziki mugabo nta ndimo twakoranye nabo ariko rero mu Afrika niba twarigeze gukorana mvuze hariho ndimo twakoranye na Afrika niba wewe yego indirimbo sinzi ko wibuka indirimbo indirimbo abari mu tonto barwavuke mu mutende aho papa yazanga indirimbo yagize success nyinshi cyane njye nana yanditse Afrika niba yaramfasha kuyivuza twakoranye cyane gose neza cyane none nyamba naho nyina atari banga kandi kabazo mukurindira ko baduhamagara kuko umwanya uri kuri turega iganiro kuziko gavagera minota 8 gusa nyamba atari banga nk'akaririmbo uvuga uti nubwo atari jewe none narakanditse nakakera canke naku dufatire ko twakera cyane nubwo atari wowe warakanditse uvuga uti aka karirimbo je ndakumvirije karampimbara kubera ko uwakanditse arazi kwandika yakanditse neza kubarakaye kugira ngo ngira ngo tukibuke tukiyumvire tuvuge tuti kuko jewe nk'umuntu atari mu muziki cyane naje ndafisa akaririmbo kamwe nakunze kubera ukuntu kanditse karandyoheye ngira ngo nawe urashobora kubuka fise katubwira yewe sinzi ko novuga ushaka kuvuga nk'abarimvyo ngaha canke hanze aha cyane mu Burundi nka cyanje bamese ujya ndimbo rero nkakoge prikarawo urayibona muri RFI découverte ego umbi ngosokuri yari umugabo urayibona ego igenda ikunda cyane gose yanitse neza ndakunda indirimbo niki David twa ngo mpoze ikibondo nanyine ndayizi iraryoshe cyane ndakunda indirimbo ya African Bango ivuga ngo yarantumye yego n'izindi nyinshi jewe rero yo nkunda nanje ngira ngo no je ndakunda Rose ya African Nova ukuntu yayanditse sinzi yabikuye y'amajambo mugabo Rose ni nziza nayo mugabo nuko yaciye yayiharanje mayirimo amantuze ya ibijyanye nk'amajazi iyo ni ibintu tekinike urambabarira ariko ugasanga jaje ngaha mu bigo by'iwacu ntitubitahura neza kiretse muri iyi myaka urabona ko abantu benshi basigaye bagira indirimbo bakagira amajazi ariko igihe cy'iwacu Afrika n'umugani wawe yayikuye sense Radio Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu two turaganira mu kiganiro kuziko turaronsa umuntu aduhamagaye Allo munywanyi ku murongo ngira ngo vyamugoye ndasubira ego Radio Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu 103 n'ibice bitatu tuko turaganira mu kiganiro kuziko ivyerekeye umuziki ku muziki rero kuri no munsi Mutama Gérard ari wo mutumire dufise no munsi yareka aratubwira
ukungene wewe ukabibona intambwe mu ndirimbyi yokoresha mu kugira ngo yandike ururirimbo tukadoje akaba yaje kutubwira yuko bikunze ubona udafite ingabirano zikomeye zo kwandika wapfa umurondero ukwandikira hama nawe kubera ufite ingabirano zikomeye zo kuririmba hama ukaririmba turonse undi munywanyi ku murongo nawe nyine biramugoye mu minota itarenze 5 iganiro kuziko kizoba giheze dusaba mu ngabwije matubwiza kandi karirimbo kamwe tuzakorangiriza ko ka Mutama Gérard nyene turi ntore mbere siyo hiyo mu Burundi buzira amazimwe mu misozi miza mu masoko nyayo mu batuhorana abana marimwe umbe bantu mura umuhamirizo wacu nindanga gusa umwe bantu mura umuhamirizo Radio Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbiganiro ni kuzika aho tuganira ivyerekeye imico n'akaranga mu Burundi turonse ubutumwa Aloise mu Kigobe yashaka kubaza Mutama Gérard ngo kubwanyu ni irihe tandukanirizo mubona hagati y'abarimvyi bubu n'abarimvyi ba kera na cyane dufatiye mu nyandiko kuko niyo tuko turavugana uno munsi murakoze ikibazo ciza barakunda kukimbaza abarimvyi bakera itandukaniro rihari bwa mbere nuko kera bakora baseye uburyo bukeye haba uburyo bwerekeye iby'amastudio ivyuma byose mba ntibyaborohera bigaca bituma rero bakora cyane bagatama abubu nabo usanga biborohera ugasanga hano biroroshye rero bagaca bagera ntibashira ko ngoga nyinshi cyane ugasanga nyene ugiye kuranka amajambo n'amamelodi ugasanga ni ibintu bisanzwe mugabo wose ndiko ndavuga ko zitameze neza hari abantu bandika neza cyane gose si bose mugondi kumvuga ku uvuga mu Kinyarwanda muri rusange katima bavyumvise ico bahanuye turonse undi munyanyi ku murongo allo mahoro neza mahoro neza mwiriwe neza biramugoye nawe nyene kuko minota 3 tugomba ce turangiza ikiganiro akabazo kanyuma kuri Mutama Gérard mbega kubganyu mu kwandika ururirimbo turaronse undi munywanyi nawe nyina cyagenda uno bose sinzi ibintu byabaye tuguma tubaronka bagenda baratelefona bagaca bakurako akabazo kanyuma gira turangize kuko minota 2 turangize mbega kubganyu hatangura mu kwandika ururirimbo hotangura ujya muziki cyo no kwita mu gifaransa melody canke hotangura amajambo ivyo biva ku muririmbyi umuntu yandika harimo batangura amajambo n'abandi batangura kugira melody mugabo mvyiza nibaza ko umuntu yotangura melody kuko urumva ushaka kwandika indirimbo banza kwiyumvira bwa mbere wandika bo ushaka kwandika kuki ico kintu gacaguha melody ya melody gacaguha amajambo ushirako kuko urumva melody ziratandukanye bivanye n'amateme mereka ntuze melody yapana na teme nyene ari nko gushima ushobora umuntu mushimira gute melody yerekana gushima yo hari ikintu kikubabaje ukagira indirimbo y'agahinda waryohe ukandika indirimbo kuryo ibintu gutyo yego ntubivuze nka ndikondagira nk'amapiste cyane cyane bibonekera kuri ibintu bya assurance ukagenda kuri makaro ikintu cyo gukina bya gutya kandi abantu uzi ko uzoyumviza ari nk'umuntu yabuze umuntu cyangwa yizisanganya utubwira ikintu nyene kiri novuga ngo ikintu kiri serie ndiko nabsigura yego cyane turaronse undi munywanyi nibaza ko ari we wanyuma kuri no munsi allo mwiriwe neza mwiriwe neza munywanyi muri kumurakurikirana na Kazoza FM namahoro tuko turabumva twegwe kuri Kazoza FM mwiriwe neza nawe nyene agatelefone karamugoye rero ikiganiro kuziko ikiganiro tuganira byerekeye imico n'akaranga mu Burundi kuri Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbo kuri no munsi wa kabiri tariki 19 z'ukwezi kw'indwi twako turaganira ku byerekeye ukungene canke intambwe umuririmbyi yocako kugira ngo ashobore gusohora ururirimbo rumeze neza ruryohoye nari mfise umutumire ngaha yitwa Gérard Ndikubwayo ndabakengurukira cyane oya nitwe tubashimiye cyane kubera ko twaryohewe kandi matubwiye byinshi twizere yuko kubera ko umwanya watwanye mutonya tuzoba nitwatumira muzogaruka nukuri byo nezera ego murakoze cyane namwe murako muratwumviriza murakoze mu magara gicu kuduhamagara nubwo bitakunze
ikiganiro yari kuziko mico nakaranga mu Burundi byo turaganira kuko uno munsi turabwana cyane byerekeye intambwe umuntu yocaka kugira ngo yandike ururimbo rumeze neza. Diogene Rukundo naye kuri micro nka kwa kundi nyene raja tunga nawe karadufasha kugira ngo amajwi abashikire neza turamukengurukiye cyane. Ndabibutse ikintu kandi mucibagire kandi abasabye shimitse ntimwibagire kugwiza umwimbo ijoro ryiza.